ko umaze iminsi urwaye iyo ndwara ntutse igihe igihe ntandayirwaye oya nta iminsi iriyo gusa yagumye inyongereramo uramaze nk'imyaka ibiri urwaye mwene ubu nk'umwaka Claude uva Imwaro hari ababyeyi usanzwe ufise Claude? bariho baba bafise ababyeyi bawe none ubu baraza aho uri? Komine komine Ndava Imwaro nuko tubona nga mu gisagara ca Bujumbura hakuri Kotebu waje gukora iki bimeze gute? jewe nani naje kurondera nkuko abandi baje kurondera hano ingwara iramfata ingwara yagufatiye hino Bujumbura? yaha akunda kwirwa kuri station iri ngaha kuri Kotebu station Niger, ariko arasaba uwogira umutima w'ikigongwe kugira ashobora kumuvuza, aranasaba kandi utoronka uburyo bwo kumuvuza mugabo ashobora guca ngaha kuri Kotebu, ageze kuri station ashobora guhagararaho gato akamugurira ari utwafungura ari utwanywa ari amazi kugira nawene abarabayeho iminsi na mike yabazi. We rero unyumva nahawe ubwose urebe gute kandi utaburondera nkuko wawurondera tuburi kikujana abavyeyi ntago barigera baza ku oya nikore ariya nikore boza reka tubaramutse bakunzi ba Nkerebutsi TV, tuzira kumura amahoro mumeze neza, natwe turi amahoro tumeze neza. Rero turi mu gisagara ca Bujumbura aho benshi basanzwe bita kuri Kotebu, aho dushoboye kubona umuntu ateye ikigongwe, naho rero dushimye kugira tubanza tuganire nawe mubazi vyiwe. Rero tudatevye reka dushe tubanza tuze tuganire nawe. Meze gute? sawa ingwara urakomeye? ingwara bakwitanga iki? Claude usanzwe uvuka he Claude? Imwaro. Muyahe komine? Ndava komine Ndava Imwaro. Nuko tubona nga mu gisagara ca Bujumbura hakuri Kotebu waje gukora iki bimeze gute? jewe nani naje kurondera nkuko abandi baje kurondera hano ingwara iramfata ingwara yagufatiye hino Bujumbura? yaha yagufashe ryari? yaciye iminsi nabuze amahera yo kuja kwa muganga naho mfise ntaje ntacyo mfise candagumuko rero uboneho numva vyananiranye. ubu byananiranye. Mbega iyo ndwara yawe yatanguye gute? Abantu ntibigeze usimbira kwa muganga n'umunsi umwe bakubwire ni indwara urwaye yari? Ubu ntacyo mfise nta na kimwe ntacyo nzi. Indwara urwaye ntayuzi? nayo nzi. Uvuze ko umaze iminsi urwaye iyo ndwara ntutse igihe igihe ntandayirwaye oya nta iminsi iriyo gusa yagumye inyongereramo uramaze nk'imyaka ibiri urwaye mwene ubu nk'umwaka Claude uva Imwaro hari ababyeyi usanzwe ufise Claude? bariho baba bafise ababyeyi bawe none ubu baraza aho uri? uya naho urangenda gusa naragwara waraca amafaranga maze guca amafaranga ugasingira kuva umaze kugwara ntabwo urasubira muhira? wowe wumva ubwose urebe gute kandi utaburondera nkuko wawurondera tuburi kikujana abavyeyi ntago barigera baza ku oya nikore ariya nikore boza gukora. Mbega irindi zina witwa gute Claude? Nkurunziza Claude. Papa nawe woba wibuka amazina yiwe? amazina ya papa ndayazi. Woyatubwiye? Nizigiyimana Jacques. Inde? Nizigiyimana Jacques. Mama nawe? Habonimana Judith. Habonimana Judith. Ubure mu muryango baba batazi ko urwaye? Barabizi gusa byanka ko tubonana. Byanka ko mubonana. Claude none ubaye gute aha tusanze ngaha kuri Kotebu? Ubuzima bwa misi yose ubayeho gute? Ntako bayeho. Utunzwe n'iki none? Umugira abanga nkuko wamamagaye. Bagaca mbarira ati genda utore uje kurya ibiharage. Uyibuze nawe? Ndihangana nkabumuka.
turafise abantu benshi bakora dukurikirana ku Nkerebutsi TV, hari ikintu wabasaba muganga kuja kuvuza. Bakunzi ba Nkerebutsi TV nkuko mwabyumvise, ni Claude dusanze ngaha ku isoko bita kuri Kotebu, niho tumusanze kuri station bita Niger nkuko mubibona byanditse ngaho muri iki kiganiro. Tumusanze ngaha rero, murabona asanzwe afise ingwara, murabona ko n'urukuba rwe rutangwa guhinduka. Arasaba uwo mugira neza afise umutima w'ikigongwe ko yomufasha akamuvuza kuri uko kunasanze agwaye. Mbega Claude, uwo muntu nyene hamwe yovuga ati ndagize uwo mutima w'ikigongwe ngo mavuze Claude yo gusangaje nyene namaha iminsi yose wamuri ngaha? aha ni naho urara cyangwa urafise ahantu bapanze akazi? ngoya ngumanza nyene buba wari we wese ngaha nyene na nyene woza kurabeza kuri station nyene nyene nta telefone waba ufise ku buryo woba gukenera shaka kugutelefona akakubaza ati mbega ndakubona na gute, canke wo yocako yobaza nde? Wo ni nkande umuntu yobaza kujya ashaka kugushikira? baruzuye inomero za telefone cyenda zikurondera. Bakozi ba Nkerebutsi TV, inimero yironse ca tuyandika aho nyene mu ico kiganiro kugira wogira umutima w'urukundo ashobora kuzotelefona arakana mufashisha ari kumuvuza, eka wanashaka ari kumuha nahaba, kuko batume ko ubahe mbere je simba ngaha gusa mugaje untora ngaha ariko mfise aho uba hari umuntu aguhaye icumbi canke urafise inzu wapanze? nopanga inzu ndafise nanje nopanga. Ucubaho gute none? Urarahe? Urara hanze cane? ndafise umpaye indaro gusa, afise umpaye indaro mugabo ntiwombona. mu byo wasabye wavuze ko abo woje umutima w'ikigongwe yo gufasha kukuvuza kugira ushobore n'umuntu akangurira agavana utwo fungura wamukoze. Reka tugushimire cyane kuri mwashobora kuturonsa, turagukengurukiye cyane. Ni kandi mugware mukira twakwihanganishije, twizeye ko tuzogaruka dusanga badatoye ibitende bimeze neza. Bakozi ba Nkerebutsi TV, nkuko mwabyumvise natemanye na Claude avuka Imwaro. Mwabyumvise ko yaje ngaha mu gisagara ca Bujumbura akomeye, ameze neza, akora akazi nkuko abandi bose baza kuronderera ubuzima ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Mugabo harageze igihe amagara amukika arahinduka, ariko mubona byatumye amera nkuko kose. Asanzwe ari ahanyene kuri Kotebu, akunda kwirwa kuri station iri ngaha kuri Kotebu, station Niger, ariko arasaba uwogira umutima w'ikigongwe kugira ashobora kumuvuza. Aranasaba kandi utoronka uburyo bwo kumuvuza mugabo ashobora guca ngaha kuri Kotebu, ageze kuri station ashobora guhagararaho gato akamugurira ari utwafungura, ari utwanywa, ari amazi, kugira nawene abarabayeho iminsi na mikeya basi. We rero unyumva nahawe kujya Imana guhezagije, urashobora kubisangira n'umwene data twicaranye ngaha, hama Imana yo mushobora byose akaba nizobandanya ikongereza imigisha. Tubashimiye cyane rero, utajya subscribe nacira bacabikora asiga naho gutamu bindi bintu byacu byo hanyuma. Ciao ciao.